of favor without limits. Giant Films, Good News Films, double favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka. Namahoro shana ukuri ndashima kandi nawe ndabona umengo umeze neza. Ndashima sinidoga n'ukuri unkore surprise sinarinda kwiteze n'ukuri kubisanzwe nashaka excuse narinde nga kugira ngo ndagusaba imbabazi. En fait Olivier yarambwiye ko wagwaye kandi utarumerewe neza ariko narindi muri intérieur vyanasevye ko ibintu narindi mu ndabicika ngo nze kuraba ariko urumva maze kugaruka ino naciye mvuga ati ikintu ca mbere nza gukora nukuza kuraba uko umerewe. En tout cas merci beaucoup kuza hanyuma sha aho utaruri Imana yarahabaye yangwanira urugamba rukomeye kuko sha mu bisanzwe ntivyari byoroshe nta na gatoyi ariko Imana yaratabaye urabona yuko ubu meze neza. Yego amen amen. Hama niyumviriye rero ikintu nokuzanira urabizi ko abantu bagwaye abantu benshi babagemurira ivyamwa usanga vyabaye vyinshi nanone rero niyumviriye kandi ndabona yuko wamaze gukira bari bambwiye ko uyemeze neza cyane mvya kano kuzanira nibisanzwe no gukira kandi nanakize ariko naco unyakire kano kantu ko niyumviriye vraiment niko kanje mu mutwe bwa mbere. sha abanyarwanda bavuga ngo gutungurwa sha urantunguye kabisa. Wamenye gute ko nkunda parfum? Cyane kuri ni coincidence ni ikintu cya mbere cyanje mu mutwe njamvuga ati reka ndamuzanira sha wihangane ndakumvirize ko kibazo. Wow kasmeringa neza cyane. Thank you. You're welcome. Yego Imana iguhe umugisha igusubiriza aho ukuye sha ndatangaye kabisa. Abarundi bavuga ngo abagabo bararakwiriye bakarota kumwe naho utari umugabo sha warose ibintu nkunda kabisa. Merci beaucoup. Imana iguhezagire igusubirize naho wakuye. Nitumutse ariko naryohewe ko unezerewe ndibaza urambabaye. Oya n'amahoro ndatahura yuko bishobora kugora umuntu bivanye n'ubuzima bwa misi yose ariko kandi ndagushimiye cyane kano kantu karankoze ku mutima kandi merci beaucoup. Yego Kanda bicari hafi. Chris karibu cyane. Murakoze cyane. Namahoro nukuri turashima namwe. Namahoro murambabarira mbona menga ndabavangiye. Oya nibisanzwe rega hano ni muhira. Hama Taty witwa Chris inshuti yanje magara. King inshuti yawe bivuge neza nukuri umva mwigeme umeze neza je ndi petit frère ntakubeshe. Hama Chris unawitwa Taty umugenzi wa Olivier yari yaje kundaba. Nanda bivuze nabi
ahubwo ndi umugenzi wiwe. Sha n'umunsi murankoreye koko ye mwese nuko nkosora. Hanyuma icyatumye ndaguhamagara ndakubwira ko ndagukeneye. Nagira ni excuse ku byabaye. Urabona yuko urubanza bitakunze yuko turubandanya. Mumbabarire. Ndaza ashobora kuba hononekaye byinshi. Ariko kandi nibutse agahinda n'umubabaro wari ufise ejo. Ingene wemeye kumperekeza unshikana hano kandi ntibyakunda ko tuganira. Ndakubwije ukuri leta na rimwe ntiyari nziza. Chris, unyemerere ndakubwira ukuri. Mama wanyu niyo ari nawe yambyaye yantaye mfise amezi 9 nduruhinja arandugana aterera muhiri wabo ntawe arafisa nsigiye kuko hari nyokuru nabone numva yuko wari umukecuru aca asaba umuntu ati uno mwana ntawe nosigarana turumvise yuko Dorcas asuye Bujumbura genda uri kumukurikire umuhereze n'umwana wiwe aho ngo afise n'agasakoshi karimo impuzu zanje wa muntu aramukurikira mu nyuma aza kugira accident agize accident uwo muntu acarapfa jengo bantu ndiko ndakumbagara mu maraso ntogwa n'umuvyeyi yitwa Patricia arantora arandera nk'umwana wiwe nkura mu buzima nzi ko Patricia ariwe mama amvyara umusi umwe mubi ku buzima bwanje mubi ntazopfa nibagiye Patricia ndamugwaza ariko mfira niho yambwira ambwira yuko atari mama Chris nabaye mu buzima bubi narahangayitse abo nirinze ngo turavukana ari we Remy na Egide baranyangaza banyirukana nk'umuhimbiri ntangura kuraraguza ntangura gusa n'umuntu abaye mwibarabara nahuye n'ibyago byinshi ntakeneye no gusubira kwibuka inyuma y'ivyo Imana aragira ubuntu mba mu gisagara mu buzima bugoye mu buzima bukomeye mu buzima bw'umururazi mu buzima bwo guhangayika nk'umwana w'imfubyi. Try to imagine ubu haza umuntu aza kumbwira ngo ni mama ego data niyo abari mama kuki yafashe isimbizo arakenyurura uruhinja rw'amezi 9 aja guta hamuno musi Chris uno musi aragarutse ngo aje kurondera abana aho ntiyanyishe ashaka iki rero jewe nakuze nzi yuko mama wanje ari Patricia igituma mumwita mama
nuko mwatanguye guhoha mumwita mama, arabarera akora inshingano ziwe zose nk'umuvyeyi. Ariko jewe ibyo nabikoreye na Patricia, nahoha mpamagara mama uwo Patricia, nahoha mpamagara papa uwo yandeze. Uno munsi kugira ngo haze abantu bazi guhagarara mu kibanza cy'umuvyeyi, abantu ntigeze mbona kuva nkivuka gushika ino saha, abo bantu je nobakira gute? Abo bantu nobakira gute? Agahinda, umubabaro, intimba, amarira Dokasi ariwe mama wanyu yanteye. Yumva umengo biroroshe, ariko muri byo ngendana igikomere. Brother, ndagutahura kandi cyane rwose, ndumva ko wababaye, ariko ari ikintu kimwe ngomba ndakubwira. Hirya y'ibyo nabikubwiye sinzi ko wanahuye neza, ibihe byawe by'akababaro byaraheze. Ego ku by'ukuri ibyo mama yakoze ni ibintu bitatahurize, ariko kimwe nakubwira, ujye ni mama wawe, uwo mwanya ukuri avuga ati nga ni mama wacu, muri jewe nanje uko urambabaza. Mbega ubutse ukuntu yaramaze iminsi akurondera. Twavuye Canada ku bwawe, jeje nyine yaje kubimbwira tugeze ino, byarangoye naje ko ndabitahura, ndabona amakosa mama yagize, numva nanjye namwaze. Ariko narabonye ukuntu yatangwe kuduza imitima, atangura kugwara, mitamurana igwa rukundo rw'umuvyeyi. Iyo barakoze amakosa n'ivyo, umuntu wese ku isi afise uruhande rwiwe rwiza na rubi, no kurinda gusavya. Brother, tuge turagukeneye njye na Nohia, turagukeneye nka brother. Chris, baramaze ngo akarimi kavuga inangore karagororoka. Abaswahili nabo ngo mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu. Biragoye ingene no gutahuza, ingene no kumvisha, biragoye n'ingene wohagarara muri position ndimwo, biragoye nibishoboka nibikunda. Chris, ndagusavye untahure, kino kintu ntabwo ari ikintu coroshe kubivuga, biroroshe, ariko kuri jewe uwo muntu nzomwita gute mama? Ntabonye atandetse, mbega wewe azoba fier no kunyita umuhungu wiwe, umuhungu yataye. Erega sasa nuko yanyishe. Mvare ndakubwira ikintu kimwe, yaba wewe na Noria, I'm very proud of being your big brother. Kandi narabakiye, ndetse mu makuru yanezereye birimwo yuko mfise abavukanye. Ariko ikintu kimwe, mama wanyu sindavyiyumvisha. Kubw'ivyo rero unyihanganire, mumbabarire, ariko nzobafata nk'abavukanye. Hanyuma nawe turacafitaniye urubanza runini, kandi urubanza rwacu Imana yenyene niyo ikwiye kwintervena, sino ubona umengo biroroshe, ariko vyoroheye kuguma. Aro? Sa. Ndi muhira? Je ndi muhira mabuja. Oya mabuja, oya.
jewe ako kantu k'akavideo nimba gakamera aho umuntu abari je kamaze imisi karapfuye ntabwo kabona ntiwonambona kwera ahantu ndi ariko nyine mbabarire gatoyi hari ahantu nari nsimbiye urazi ibintu aya mezi ku bana b'abakobwa urazi ko usanga ari hatari hariho akantu nari ngiye kugura oya mawe jana kuri je sinangara erega je Matiyasi je ntiduhuza arambeshera kandi urabona nawe urazi mawe ibintu by'abahungu n'abakobwa bakorana ntihabura ubuntu haguma bapfa nka Matiyasi ashaka kwera ngo tunakundane ntuzuramwumviriza no kuri je rimwe arambeshera no kwangara nja hewe nangara jewe nyene n'inzu n'ubu iyo bavyakunda bakapare ukagatelefoonesha muhira cyangwa ukaharungika wasanga hera indya zose ninamaze kuziteka ibintu bimeze neza je Matiyasi je sinzi n'ikintu kizomunkurako n'ukuri ariko je nzokomeza nyene amasengesho yanje azoteba nyumve antahure yo mabujana kuri ndahomvye erega mu Burundi no mu Rwanda ntabwo bagenderanira barugaye naranasenze neje wundi ngo bugura ariko isengesho ryase mengo ryakubise ku rutare byakunda nakadege uzoshindira akadege maboja erega naje vyombera yo urakoze cyane mabuja nico ndagukundira n'ukuri yo jewe nama niteguye nzokwama niteguye umwanya wose nkakujya ko abantu bama biteguye batazi umwanya bazopfira wariwe nzocanza nimba nzoza n'indege jewe ukire kundondera aho nzocanza n'ukuri urakoze byose ndisire sawa wishushu agatima kari kakubise wawe ngo pa nza numva telefone yawe nayo ngo pa yego sheri cyane n'igihe n'ikirekire nawe urabibona ariko nyine tugume ku mavu urukundo ntiruhave rugasha ahubwo uhire uhishije urazi ko ngomba kuza i Kigali haha ubu nyene mabujeje kumbwira ko vuba hariho utuntu ngomba kuza gukora i Kigali rero niko kanya ko kuyaga niko kanya ko kuntembereza ubu rero muri twa tuntu bitasansese ndakadugemwo neza ebana ni kuri je ndi mu myiteguro mbega shako jewe mabuje naratabuje n'abagoye tuzafata babwira ibyo ku bana bavyumva yego nyene nta kinanira Imana dusenze nyene boca bavyumva rega nakarenda kuze ni kuri namwe nyene abantu batarabaje imyaka rimwe irandega kandi je sinzogumira mu kiyaya ngume mfurugutira abandi oya bazovyumvire gabona ntetura bakangira Maria je bibi nanje nkumva ingene Yesu agira neza yo reka kata kanu bakitangwa gatimba wacu bakita gatimba umuntu akamba yabari uwa mbere oya twebwe no bacitangwa nimba ari urushungo n'urushungi mama wanje sherere kaje bangiye ku mavisenge Imana niyo abikora nkagera i Kigali dazi tuzoca dusenga Imana ibarungikira mu muriro ubanze bagurumanye bazoca bavyemera hama bavyemeye bazoca baza bankorera urubanza twibanire mugabo rero ndakunda mu Rwanda shaka bari tuzobapana mu Burundi rakareka baje gutegera uraje baje gutegera ku kibuga c'indege bibabi yo uba winjiye mu ijuru ntunkore muri mutu sawa sheri I love you sawa
senge nukuri imana iguhezagire ukungena umbabariye ega senge mba ndemerewe nukuri jewe iyo utari kurandaba byiza niwe muvyeyi sigaranye nukuri kose aha mwisi niwe sigaranye mu buzima ntuzufute ubucuti kubera ikosa ariko uzufute ikosa kubera ubucuti ufitaniye n'umugenzi wawe canke umwana canke umugabo uwuzi wese ari proshe yawe uwuzi wabonye yuko afite ibanga mu buzima bw'iwawe nanje ndatsinze ishavu ariko intambara irarese ibintu ntibigiye koroha ive uzi ko umwana wanje King Sabasi yanyase none nza kubigenza gute ko naraye maramaye imbere ya rubanda aho nahereye nduha ubiza kugenda gute kugira ngo umwana wanje asubize mu cyizere nka nyina yamuvyaye nasheshe ibiraho ndabona ko atavyo wabonye ndagusavye ungira inama ive azi ko ngumbira cane n'ubu niko kimeze ndazi ko udashobora kumpeba fasha wiyumvira ico twokora senge nukuri je numva nakubwira ati tuza kuko nivyo kuri urababaye kandi na twese nk'umuryango turababaye cyane ego nukuri ariko urabona ko Chris na Solange baragenderanira cyane na King Sabasi nukuri imana yodufasha King Sabasi bobo ntabanke bakagumanirana iyo migenderanire bakaguma bagenderanirana nukuri ndizera neza ko bajya bodufasha kutuvugira akatugirira imbabazi ego nukuri kandi je ndavyizeye ariko ikindi kandi gasenge nukuri urakwiye kuza tukiga gusenga ibi bintu by'amangitengete yacu ibintu by'ibinyoma byo kugenda twiyezeza ahantu duciye tukabireba nukuri tukabicira umurongo senge tukaraba umupasitori canke padiri mukuru siko umuntu atumbera agafukama akamusaba ati atubabarire dutangure bushasha dusenge mukuri no mu mpwemu byanyabyo kugira ngo turabe ko twogira amahoro mu muryango abacu bakagaruka nukuri tukagira ibintu biri ku rutonde ereka senge turarushe nukuri turarusha none cya gitahora gisubije ya bibiliya ya kera oya nena isubije wa mubanyi mugabo ni hakira turabana no imusaba uzotukizanye dufata umunsi ego nukuri senge nukuri naje ndagushigikiye nkura ngaha nukuri ndagushigikiye ivyo bintu nivyo dusenge ego hariho n'andi mabiriya numvise ngo iyo mu matelefone oya bibiriya mu telefone nzosaba oya jya niho hari ijambo rinovu muri kije gitabo mu gitabo nangora si kimwe ca kera bibiriya ya kera Jamaze kumva ivyabaye hirya gihe nari ku kazi narababaye cyane ndavye ukuntu twahangayitse dutegura imyiteguro kugira ngo surprise itabikonde muga maze kumva ivyabaye yuko bitagenze kujya nyene narababaye ndibaza none je nimba mbabaye mama nawe amerewe gute nahise nsabikonde byihuta kugira ngo manuke ndakube hafi tugumane kugira ngo kugahinda tugasangire mama ereka ndavyumva ariko noneho je ndagwenda garutse ujya ko yabonye famiye akakubona nawe ukamubona nureme humure nori ego wagize neza kuza kandi nukuri kubabara ndababaye ariko icyo womenya coco nyamuhungu numuvirira
yarashishwe ubwira ribuka yuko yoba ariho ari uko urubuto rwe rwaranciye mu nda cyangwa naramwonkeje n'amezi najya cenda yaranukiwe isi yarayanse mugabe ico womenya coco aho ngeze nori n'umupfumu ndamujako n'umuhungu ga wibaza mwiza gute kandi araboneka ko ari n'umunyamugisha sinshobora kumureka ikindi naco erega shanori hari icyo utazi amasengesho twagize ararenze ni menshi cyane ariko umupfumu aranyarutsa agahindura akanya gatoya n'ivyo vyo kuja kurondera ni murondere je narushe uri bagembeka ko asenga azoyibona ibyo murimo byose bitume anabanka kurusha mama tekana dusenga imana murasenga mwebwe jewe niyo nzira ngira ndamurondere kandi vyihuta kuko sishobora kwemera yuko umuhungu nkujya areregwa inyuma atazi nyina oya ntibishoboka ntibikunda mwe murasenga je ngira afata iyindi nzira ntibishoboka mama niwe bagire kigira intangira niherezo uzi amafaranga nononye jewe ngena ngana uzi inoti zahasesekeye irya gushika nazo tuzihereza abamayibo gato nayo nateguye niyabona yuko ari umutima w'umuvyeyi ashaka kumusabiramo ikigongo Allô? Oui, chérie. Ni sawa namaze gushika. Ndi hano kwa mama nyene. Ubwo rero no kuraba tukabonana. Nawe urabyumva ndagukumbuye cyane kandi ndanagukeneye ndashaka ko tuganira. Ryari none? Oya kamwe ntirirenge kabisa aracyari kare ntubibona ko amasaha ari meza none? Sawa merci. Urakoze. Ariko numva twoganira icyatumye ndaguhamagara. Saba. Amakuru yawe yose ndayazi. Muwabaro wawe wose ndawuzi. Kandi byukuri nk'umwana w'umuntu birumvikana. Urarushe. Ariko ntaca Imana ikorera ubusa. Mbe Saba. Agaciro kino nzabo ubwati. Ubu rero inzahabu zirazimvye. Igrama imwe ngirira renza na 150,000.
zarazimbye ntiworaba. urabona kubona kuba kari mu magarama 3 cankani ni gato cyane ariko kugira kagere aho kabona ntibapfuye gutoragura karatishijwe mu muriro karavugutigwa karasha haragira n'igihe bagatorera fone saba ijambo ry'Imana tubwira ngo nitwamara kurama tuzoba abakozi beza abakozi babizigirwa nawe Imana igomba kugukoresha uri nkino nzahabu umuruhurushe ibibazo waciyemwo ikinezera ni kimwe Imana yabanye nawe Imana yaguhaye umugisha ariko ngomba kukwibutsa Imana irashaka kuhagarara nkino nzahabu mu gihugu mu ishengero mu muryango kugira nawe ugira ucumari abandi nivyo urarushe urababaye ariko uri umukozi mwiza witeguye gutabara urundi gwaruka hagarara neza mu mwanya wawe Ukoze w'Imana Kamikazi ubwa mbere na mbere je ndagushimiye hanyuma ibyo uri kuravuga n'ukuri kandi ndavyumva umwanya umwe ndabitahura ariko undi mwanya bikangora kwakira ariko byose ico bivako ni kagahinda na wa mubabaro ngitekeye mu mutima mbese abanda kubatse ninde ashobora guhindura ubugombe bw'Imana mbe Imana yishaka uno musi wowe ntuba warapfuye iyo yishaka ukaregwa n'abavyeyi bawe mukadugana imisozi ariko ukaba waguye mu rugendo saba ntiwigeze ugwa mu rugendo ndabizi kandi by'ukuri Imana ntaco ndayirega yarambereye umuvyeyi aho abavyeyi batari bahari yarandeze impana umugisha inshikana aho ngeze uno munsi ariko kandi wumve yuko bitoroshe mbega wibaza yuko vyoroshe kwaduka umuvyeyi utigeze ubona ataguhaye affection utigeze unahoha wita mama wita papa kwaduka ngo utangure kumva umenga uramunezererewe uragize biragoye ibyo byose ndabitahura kandi umubabaro wawe ndawuzi ariko uze wibuka amezi 9 mu nda ayazogutabara ntushobora kugera kure utahondaguwe utatishijwe mu muriro ikibazo ni kuri kuratinya kwakira ivyo byose ariko emera urengane mbega saba urazi ko umuryango kurindiriye igihugu kikurindiriye inshuti n'abagenzi bagiye gutabagwa ku bwawe saba emera Imana igukomeze kugira nawe uzukomeza abandi reka turondere ubundi mwanya yego numva kene kandi kubana namwe nta kibazo murakoze cyane reka dusenga Imana ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka King nuko rero je vraiment nkuko ndakunda bikubwira jewe ndatahura byabaye sivyo umugabo ndagomba nawe ko wifata nk'umuntu w'umugabo Diva it's your sister sivyo Diva she's your sister
hanyuma nyamba ari sister wawe ivy'urukundo pratiquement impossible kandi bimaze kuba bidakunda ubuzima burabandanya je ndabona ko ukunda undi muntu ivyo no cyadiva ça ne passe pas ça ne passe pas ça ne passe pas ça ne passe pas urumva ushobora kuguma umutwe wabigize ibirebire ego ndavyumva ko bibabaje mugabo mwibagire complètement bikure mu mutwe je numva ari umuti ari solution vraiment mon frère umva nkubwiza ukuri kuba diva ari mushiki wanje ivyo ntegerezwa kuvyiyumvisha kuko nivyo niko kuri ariko Films, Good News Films, Double Favor without limits.